bimeze abari kugaragaza umukigwa biyereka imbere y'abubahwa abavuga bati turabahaye ngake kanya abatimbura bagiye ko bafise ubugeregere budasanzwe mukuramukanya babo ntabwo baduza amaboko ehesha hari umuntu umwe yikoreye ingoma negereye ndabaza ati ubwo iyo ngoma niyo bipima nk'ibiro ijana acambwira ati oya ijana ntibikwiye ati mugabo y'ibiro 55 cyangwa 6 birakwiye nuwashira kiyo ngoma kanicara hasi abatimbo bubaba ingoma Ergosha à savourer la bonne journée internationale, je dirais la fête des travailleurs et du travail. C'est la journée internationale. Même chez nous au Burundi, nous célébrons le 1er mai de chaque année. Nous célébrons cette journée. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour continuer à célébrer la journée. barabigaragaza rindira urabe aho batangurira neza neza kandi twibutsa yuko ingoma z'ubumwe bwacu ari mpuzamakungu ishyirahamwe UNESCO zagemeje nka patrimoine national hanyuma n'abandi bakaza bararabira ko voilà l'ingénieur voilà le grand tambourine yaratweje barabashimeshe cyane kuri abavuzi b'ingoma biragirano
Imana ijisho murabona yuko ahiriye rero imyiyereko urabona ukuntu waje bagira amaboko urabona ko hari indinduka kumbure ubutumwa barabwamana umutima wa Afrika urabarundi ubutwari uragaruruhorerwa mahanga tegutegura bibereye tugutera imbere kuko haragurundi wese amashimeshe cyane nababwiye yuko bitijana batabahaye message kandi message murumva yuko inonosoye inoboye yikwije atakintu umuntu habagira gute asubizamwo ubutumwa batanze umwe wese yobugendera mukomera amashinya kuba umuvyeyi w'intara ya Bujumbura tunamukeza kuri uyu munsi mukuru hamwe n'aba bakozi bashoboye gucagurwa mu bandi tubakeza cyane mwongere muniza amashi tubashimire bose kubaha amashimwe nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Bujumbura nyakubahwa mushinga amateka mwatowe mu ntara ya Bujumbura nabonye n'ubundi mushinga amateka yaje gutera iteka bino birori aba muri iyi ntara banyakubahwa
mereye kwaserukiye musitanteri w'ikomine ya Mutimbuzi ibirori byabereyemwo, akaba ari umunyabanga ntayegayezwa wa musitanteri, nyakubahwa komisere provincial, banyakubahwa abakozi bakuru mu bisata bitandukanye mu buzi butandukanye bukorerwa hano muri iyi ntara, banyakubahwa murongoye inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano muri iyi ntara no muri iyi komine ibirori byabereyemwo, banyakubahwa bakozi mwese, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, gwaruka bashinga nayo bapfasoni mwese muri hano, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere ku bakozi n'akazi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko mwavyumvise, jewe ndi umushikiranganji mu vyajejwe harimwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none hamwe n'ibimenyesha amakuru, nkaba arije natewe iteka ryo gutera iteka bino birori muri iyi ntara ya Bujumbura, nkaba nazanye ubutumwa narungikanywe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Niriwe rero ndarangira muri rusangi, nanje nashimye kwikaze mwampaye kandi nashimye ku birori byose byaciye ngaha, hamwe n'amajambo twashikirijwe y'inkoramutima, yaba amajambo yashikirijwe ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa wa musitanteri w'ikomine, yaba ijambo ryashikirijwe na nyakubahwa buramatari w'intara, yaba ijambo ryashikirijwe n'uwaserukiye amasendika yo muri iyi ntara, yose ayo majambo twayakengurutse kandi yarimwo impanuro nyinshi cyane. Turashimye rero yuko abenegihugu n'abakozi muri rusangi muri iyi ntara bari ku kivi, naho utugorane tutabuze, naho hari imyuzurira yatewe n'ihindagurika ry'ibihe iriko irasasika ibintu, iriko iragira nabi muri iyi komine no muri iyi komine turimo no muri iyi ntara, eka mbere tudasize inyuma n'ibindi bihugu navyo nyene biri muri izi ngorane. Rero twese hamwe nk'uko nyakubahwa yabishikirije, dushira inguvu hamwe kugira ngo turabe ko twofasha abo bantu bari muri izo ngorane. Ndashimye rero, ndakengurutse cyane, nkaba ntiriwe ndarangira nagomba kubaha ubwo butumwa nashikirijwe narungikanywe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ataco nkuyeko. Nkabasaba rero gutega yompi no gutega amatwi ubwo butumwa nashikirijwe. Ijambo rishikirijwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi mpuzamakungu w'abakozi, aho yagize ati, yarivumereye ejo ati, ndaramukije abarundi bose iyo bava bakagera n'inshuti z'u Burundi, ndababwira nti nimugire amahoro, ibikorwa n'iterambere. Bavukanyi barundi kazi, bakozi bakoresha, Imana mushobora byose n'ubutungane nishemezo iyo yaduteye iteka tugashika kuri uno munsi turi mu mahoro n'umutekano kandi turi ku kivi. Bavukanyi mwese, bakozi namwe bakoresha, kwigenekerezo rya mbere Rusama abakozi bo mu Burundi barifatikanya nabo mu bindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi.
iki ni kiringo cy'uko abakozi n'abakoresha baja hamwe kugira ngo biginane, bongere birimbure kandi bigire inama yo gutunganya akazi neza kugira ngo umwimbu wiyongere. Ni naho havuye icivugo cy'uyu mwaka kivuga kiti dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ibyo yakoze. Iki civugo kitwereka ko atanumwe arekuriwe kuba mbegeramire, ko twese dutegerezwa gukora ariko kandi tukagira umwimbu uharurika, ni ukuvuga umwimbu uwo ari we wese abona n'amaso yiwe. Aha mwese murazi icyatumye Uburundi butavaho buri mu iterambere, ni amahoro n'umutekano byari byabuze, bituma atanumwe agira umwizero akazoza ngo ashobore kugira umugambi azokungukamwo ejo bukeye. Bose bumva ko ari ukubaho ku munsi ku munsi, arico gituma igisata cy'abikorera ibyabo cyagiye kiracumbagira kandi arico gisata giteza imbere igihugu. Uno munsi rero duhiriwe duhishije kuko tuwuhimbaje turi mu mahoro n'umutekano mu gihugu cyose, ukaba ubaye kandi hari umwumvikano hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Kuri uyo mwumvikano turashimiye abagize umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha. Turazi ko ibibazo byo mu kazi bitigera bibura, na kare abarundi babyihweje nibo bihaye kubitegera bati ahari abantu nta murunturuntu, umwe wese arakeneye akarusho ku wundi, nico gituma ari ngombwa ko baguma baganira kugira inyishu ive muri bo nyene. Barundi barundikazi, bakozi bakoresha, twirimbuye tutibabarira ariko kandi tutifyeta ibitarunze, dusanga uyu mwaka twawimbuyemo ibyiza bitari bike. Ivyo navyo muri rusangi tubikesha ukuntu abarundi bahinduye uko bahora biyumvira. Kare igisata c'uburimyi cyari cyahebewe abitwa bakene, abize amashure bakagica kure. Umurimyi bamwita nyarucari, none ubu n'abakire baracijukiye kuko babonye ari hagwizo. Ubu abarundi basigaye bahumbira gukorera hamwe mu makoperative uko batahora, mbere barijukiye n'ubwenge bwo guteranya amatongo. Mu gisata cy'uburimyi umwimbu warabaye mwiza cyane, uku sukwihema. Abaronse akabiri mu gushora umusesekara barabizi. Mbere ngaha nciye ntera kamo abagwizatunga bahingura kuja ku kivi kugira bahingure umwimbu ushobore kubikika no gushorwa mu masoko mpuzamakungu. Nyiri ngaha nyene mu gisata c'amahinguriro twarabonye ko hagwijijwe amahinguriro mato mato, mbere na manini manini. Turafise icyizere ko agiye kugwira kuko ubuza gusha buratagata. Turabona ko ubu abanyabwenge bariko barabukoresha mu kuremarema utuntu dushasha. Abakora amamashini yo guhingura, mbere n'abahingura imiduga bakaba batanguye
canke abakora utumashini dukora mu burimi. Mu gisata ca mukerarugendo naho nyene abikorera utwabo ntibicaye. Ivyo bikaba arivyo bituma ata mwene gihugu abura ico akora, kuko n'ububuzi ivyiwe akorera abandi bakamuhemba hanyuma akibesha. Aha nakaryo ko gusuzuma ko ivyo abakozi basavye abakoresha umwaka uyu biratorerwa inyishu. Naho inzego z'igihugu atari inkoresha mu by'ukuri, abakorera igihugu nabo barafise ibyo basaba, hanyuma ababijejwe bakabironderera inyishu ku neza ya bose. Aha niho mbere ho gusubira kwibutsanya ko leta atari umukoresha nk'abarya abandi bikorera ibyabo. Abakora mu bisata bya leta n'abasuku b'abenegihugu baba bariko bitangira abenegihugu. Muri ico gikorwa rero nabo barafise uburenganzira bwo kuraba ko hari kiri mu kigega ngo kibaramire, bakore batekaniwe no mu mutima, kuko mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Mu gisata c'abakozi ba leta dusuzumye dusanga ibitari bike byaratorewe umuti, ibindi bikaba bibandanya bivuye ku kungene ikigega cifashe. Abakozi ba leta barenga ibice 90% bararonse uturusho twari twarahagaritswe kugira dushobore kwegeranya ubusumbasumbane bw'impembo bwibonekeza mu bisata vya leta. Ndetse n'abakozi b'igihugu bari inyuma cyane mu gahembo, cyane cyane abajejwe amahoro n'umutekano n'ibindi bisata barongerejwe ku rugero rushimishije. Abajejwe bakaba baguma baharura ingana umukozi w'igihugu yororanirwa mu vyakora. Nitwovuga ko leta yatanze akazi, kuko abandi bobaza igituma nabo batagahawe kandi ari abana b'u Burundi. Ahubwo ibisata by'igihugu byari bikeneye abakozi kurusha ibindi byarabaronkejwe. Hakaba hinjijwe abakozi bashasha barenga 2,874 mu gisata c'indero, abashika 160 mu gisata c'amagara y'abantu. Ngaha nagira nkebure abarundi batwarira hejuru batabajije ko abo bose binjijwe bakoze ikibazo bataravye nkunzi. Mbere n'abagize amadidane bararonkejwe umwanya wo kwitwara, abatarira busema bararenganurwa. Ku bijanye no kwigisha canke gukarihiriza ubwenge ugwaruka kugira rwitunganirize imigambi yago, naho nyene harakozwe ibitari bike. Umugambi w'igihugu PAEJ warashoboye kwigisha uyu mwaka ugwaruka rungana 1,114,984. Hakaba havutse n'amakoperative 3,473 y'ugwaruka yatunganijwe n'inani z'ugwaruka hagati mu gihugu. Muri uwo mugambi wa PAEJ kuva ugitangura, ugwaruka rungana 38,664 bararonkejwe akazi, kandi ico gitigiri kigenda ciyongera. Nko kuva uno mwaka utanguye hamaze gutangwa ubuzi kugwaruka rungana 3,400
485. Kubera iyo migambi iciye muri ayo makoperative twaragize ibiharuro dusanga ubuzi buzovukamwo bwababa 34,032 bakozi bakoresha. Mu buzima hama hariho ahaduga n'ahamanuka. Duhimbaje uyu munsi mukuru mu gihe amakungu ariko arahangana n'ibibazo bitari bike. Ingaruka za cakiza COVID-19 n'ubu ziracadusesereza. Hakiyongera ko ibihe by'intambara isi iriko iracamwo ituma n'abahora baterera mu iterambere bitwararika ubuzima bw'abenegihugu bari mu ntambara kurusha. Izo ntambara nyene ziranasinzikaza imihora y'ubudandaji mpuzamakungu, gushikirwa n'ibigurirwa kure bikaba ingorane cyane cyane nk'ibi bihugu byacu bitagira ibivuko bibahari. Duhimbaje uyu munsi mukuru kandi amakungu yose ari mu kangaratete kubera impanuka ziva kubiza by'ihindagurika ry'ibihe n'Uburundi burimwo. Ibihe n'ikirere byaduhindutse. Imvura y'isegenya iriko irahitana abantu n'ibintu. Inzuzi n'ibiyaga biriko birasesa. Abantu bagateshwa izabo, ibintu bikononekara ku rugero budasanzwe n'ibindi. Nagira mfata akanya ko guhoza no kwifatanya n'abenegihugu bose bariko barashikirwa n'ivyago biturutse kwihindagurika ry'ibihe, tubamenyesha ko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo boroherwe mu buzima bwabo n'imiryango. Ibi biza byose tuvuze birafise ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu, aribwo butuma inzego z'igihugu zigira aho zishika gusa mu kuramira abenegihugu. Turateye n'akamo abarundi bose bose kugumya umutima kuko nta mvura idahita. Nitwota ubwoko ngo dute umutwe kuko ngo uheza kugoka ibigori bikera. Turasabye kandi abarundi bose kugira umutima wo gufatana mu nda wamye uranga basokuru mu gushigikira mu buryo bucanke buriya abahuye n'ivyo vyago. Tukaba tubaye turakengurukira uwo wese amaze kugira icyo akora mu ntumbero yo kuramira abahanzwe n'amahano batahamagaye, haba mu kubaha indaro canke utwo bafungura. Barundi bene wacu, naho biruko iki n'igihe cyo kwiha isomo ku vyerekeye urugamba rwo guhangana n'ibihe. Murabizi ko isi yose yama mu manama yo guhangana navyo. Ngaho iwacu hari ibyo twoshobora kurwanya twebwe nyene kuko atamazi ava hanze y'igihugu ngo yinjire iwacu. Mu gihe abarundi bose bofata nkama kakamo twabatera ko guca imikobeko no gutera ibiti bijana n'ibiterwa, tukimba bya binogo byo gushiramwo amazi y'imvura ava ku gisenge c'inzu mu ngo zacu, imyuzurira mu nzuzi yogabanuka. Tumenye kandi ko ihindagurika ry'ibihe ritazana gusa imvura y'isegenya, rirazanana n'uruzuba. Nihaba mu karere kacu haguye imvura y'umurengera, tumenye ko hari ubundi burere nabwo bwabuze imvura. Nico gituma n'ubu nsubiye kubatera akamo
ko twokingira imyonga yacu, tubika amazi y'imvura, twongere tumenyere kurima muci tuvomera. Turashimiye abenegihugu bamaze kwerevuka bakavomera muci, arico catumye umwimbu ugwira mu gihugu. Twese duhamagariwe kubigana muri iyo ngendo nziza. Barundi mwese bavukanye, tukiri ku vyatumye umwimbu ugabanuka, uretse ivyo bitatuvuye ko hari n'ivyavuye ku bube gito bw'abakorera igihugu. Ivyo navyo nuko hacibonekeza ku ndongozi agatima ko kudakunda igihugu n'abene gihugu, bikabonekera ku bunebwe, gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta, hamwe no kudakurikiza intumbero y'igihugu mu vyo dukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako, hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi. Kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira amategeko agenga ibikorwa vya leta akurikizwe. Nico gituma mbaye ndabamenyesha ko tugiye kuzokoresha ubuhinga bwa none bimwe bita système de pointage électronique, ku buryo usibye ku kazi ubucerewe canke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi. Barundi kazi, bakozi bakoresha, twavuze abakozi ba leta, twashaka kubamenyesha ko bo mu gisata c'abikorera ivyabo bafitiye akamaro kanini igihugu. Bafise abakozi benshi kandi bakora ibitanga akazi kenshi, bakinjiza amahera mvamakungu, kandi tukaba tubazeye ko vyinshi muri yambona kazoza y'igihugu cifashe kikigaburira mu 2040 iteye imbere mwaka 2060. Kugira boroherwe kandi ico gisata gihurumbirwe n'abagwizatunga bacu canke abanyamahanga bazane imitahe yo gushinga amashirahamwe, ivyo basaba igihugu twarabifashe nka nkama, ndetse ubu tukaba tuyaga tutarinze gukumburana, duhanurana icokorwa kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ico ndabamenyesha nuko umurundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ivyiwe kugira agire umwidegemvyo mu vy'ubutunzi bwiwe. Ubonye atawumuhaye akazi nagerageze nawe nyene yihe tobora gukora kimuzanira umwimbu ashora hanyuma akikenura. Nitwaba dushaka gutera imbere, umwe wese yigira inama y'ingene yogira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bwiwe. Bakozi bakoresha, nitwoheza iri jambo ataco tuvuze ku bijanye no guherekeza abagize ico bamara mu gukorera igihugu igihe bari bakibasha. Murazi mwese iyo Burundi buvuye, kandi murazi ko uko abarundi bafise inyota yo kubaho neza niko na leta mvyeyi ivyifuza. Iyi ngingo yafashwe hisunzwe ku mukozi akukuruka amaze imyaka myinshi aziganirizwa, mbere ayo yaziganirijwe akaba amaze no kunguka ayatari make.
Amashirahamwe nayo ajejwe guteganiriza kazoza abakozi ni ayajejwe kubungabunga uwo mutigiri watanzwe n'abakozi kugira bazowuhembegwe bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Kubera rero iyo ntumbero yaje ari nshasha, ibyo bisata byo gutegurira kazoza abakozi ni nk'uko byabashikiriye batari bavyiteze. Arico gituma guharura bisa n'ivyabagoye bagateba cane. Murumva rero ko ari ikibazo cyo kwitonderwa, kuko n'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ntigotora amahera azokora mu mwaka muri uwo mugambi rutazi aho ruhera mu kongerereza uwakukurutse. Nico gituma tumaze kubibona uko twategetse izo nzego zijejwe guteganiriza kazoza abakozi ko batugirira ubwavuba ibiharuro bidushikirize bitarenze iyi ndwi nyene kugira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubihe intumbero yumvikana. Neza ko akora ibikorwa bishimwa. Rero komine iranezerewe cyane no kuguha iyo certificat de mérite kandi kaguhana n'akabahasha kugira ngo bikunde uje guhimbaza uwo munsi mukuru neza w'abakozi n'akazi. Uwundi ikomine Mutimbuzi ikengurukira nuwitwa Kubwimana Albert Kubwimana Albert ni secrétaire exécutif permanent wa komine Mutimbuzi. Kuvuga ikomine Mutimbuzi irashimira cyane uriko uritaga ukiziganya kugira ngo ikomine igire intambuko. Rero nakire certificat uteko uronke aho ganuke gatuma mushobora kurangura.